Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda ahazwa mukama. Muri irya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati mu gusenga ntimuvuge menshi nk'abapagani bibwira ko bumvigwa iyo bagwije amajambo. Ntimugire nkabo kuko so wanyu azi ivyo mukenye mutarigera mubimusaba. Mweho murasaba mutya: Dawe wa twese uri mwijuru, izina ryawe rininahazwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka bigirwe kw'isi nko mwijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe tubirekuriye ababitugiriye, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi. Nkako niwagirira ikigongwa abandi, so wanyu wo mwijuru azokikugirira, ariko nutakibagirira, na so wawe ntazokurekurira ibicumuro vyawe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bintu bikomeye iki gihe cy'ikarema kitunaguramwo n'ubuzima bw'igisabisho. Twaravyumvise kuva tugitanguriye ikarema yuko hariho imigigwa itatu ihambaye gose idufasha kugira ngo dusubire tunagura ubucuti bwacu n'Imana, binaserukire mu kungene no mu bucuti hagati yacu, migendanire y'ubuzima bwa misi yose iheze ikagaragaramwo uburinahazwa bw'Imana. Muri ivyo bitatu rero harimwo igisabisho. Murazi ko hariho igisabisho, hakabaho ukwisonzesha, hakongera hakabaho n'ugusangira, ugusabikanya, ugufashanya, ugutabarana, ukwitanaho. Uyu munsi ijambo ry'Imana rije ritumberana cyane cyane kubijanye n'igisabisho. Ariko twumvise neza, ugerageje gufatanya igisomwa cya mbere n'iyi nkuru nziza, Mukama akatwereka yuko mu gusenga kwacu twotegerezwa kubanza kwibuka yuko tutaje gutura ibisabisho, ahubwo tuje imbere y'umuntu. Tutaje kureka ngo ivyumviro binyuragiranwe mu mutwe dusuka imbere y'Imana, ariko ko turiko turayaga n'ufise umutima w'umuvyeyi ngo ni dawe wa twese. Dawe kuza mu gisabisho nkuje mu kiyago, kuza gutura ibisabisho nk'ubihindura nk'ikiyago dusangira n'Imana. Kandi no kugaba gose bene bijya bisabisho tumenyereye, tuvuga, vyanditswe, twakuze twigishwa ku mutwe, birashobora kutuvyariramwo gusa ngumenga tuvuga ibisabisho tutumva ko hariho turiko turayaga, ukabivuga ugaca ugenda. Hari ikintu ijambo ry'Imana ritweretse uyu munsi, nuko kandi igisabisho cyo shingira mu ijambo ry'Imana. Mwumvise ingene igisomwa ca mbere cagarutse kikatubwira rikiti iry'Umukama avuze, ijambo ry'Umukama rirafise ububasha bwo kurangura ico ryavuze, ngo mbere ngo ntirisubira ku Mana ritaranguye ico Umukama aba yaritumyeko. Amajambo y'Imana ararangura ikima n'ibishaka mu buzima bwacu igihe tumenye kuyakira, mbere tugasenga dukoresha amajambo y'Imana. Tugire Kristo. Ijambo ry'Imana riza ku munsi dukunze no kubaha kuri Radio Maria, mu magrupe ya Radio Maria menshi, nukugira ngo nubundi rigaburire igisabisho, ricyorore igisabisho cyacu, riheze riduhe mbere n'amajambo yo gusenga. Gusengesha amajambo y'Imana akaba ariyo atwumvisha intumbero dutwara mu igisabisho, akaba ari yagaruka akamurikira ubuzima bwacu kugira ngo turabe tuti Imana uyu munsi mu buzima bwanje irashaka nk'ubukumbaza ikibazo iti ubwo vy'ukuri urabona kugendera ijambo ryanje, ijambo ryanje rifise uruhara ruhe
mu buzima bwawe. Rifise kuko igisomwa ca mbere caje gishingiye ku ijambo ry'Imana. Ubwo turareka ijambo ry'Imana rikadushitsa kubyimbugwa vyiza, ngo kurya nka kurya kw'imvura igwa ikavomera imirima igaheza igakuza ivyatewe gushika bitanga ivyamwa. Ubwo turakunda ijambo ry'Imana gushika mu camwa caryo. Uzosanga kenshi mbere dukunze kuvuga ibisabisho ariko bikatunanira gufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana. Apana kuzingurira ijambo ry'Imana bimwe mbona tumenyereye, kuko iyo ufise iciyumviro ushaka kubaza Imana ugacuzingurura bukwi na bukwi ugasoma akaverse kamwe uti ndakwije ndagiye, ugasanga wanagakuye muri context yako uri kugatahura kutariko. Gufata umwanya mwisanzwe gusoma ijambo ry'Imana nuguha umwanya Imana ikaba ariyo nugira nti ishinga lo dekoro y'ivyishaka yuko muganira. Ijambo ry'Imana kurisengesha so kuvuga yuko umenga imisi yose niryo twebwe twihaye, oya ahubwira nyene umukama duha rikadutuma tumenya ivyo umukama ashaka ko tuzirikana ko ku munsi uramukiwe. Nk'ubu uyu munsi umukama kambaza ati mbe pati weho ijambo ry'Imana rifise uruhare uruhe? Katwega abapatiri nuko mudusabira, kuko turashobora kuza kwama tubabwira ijambo ry'Imana abapatiri n'abapastori tukaribabwira nko kumenga ni mwebwe gerekeye, mugabo twe tutagiyerekejeko. Ni danger ikomeye cyane ku bantu batanga bafise ministère de la parole, bafise ubutumwa bwo gutanga ijambo ry'Imana. Mudusabire gose kugira ngo tumenye kubaha icyo natwe twabanje kwakira, niho duheza tukabaha ijambo ririmwo umusigaye mvuga ngo ririmwo amavuta ngo ririmwo onction. Ko ndashobora kukwigisha kumumenga naguha ibintu bihaza umutwe ariko ataco vyaguhagurukijemo, taco bigiye kuguhinduramo, kumva uti avuze ibintu bipanze neza mu bwenge amajambo yitabana, mugaba atakintu na kimwe wumva ko ari ikintu kigiye kuba gishasha mu buzima bwawe. Nkuko nshobora kukubwira ikintu kikakunyura mu bwenge mu mutwe ariko kandi ukumva mu mutima kigushikiriye hari ico kikubwiye, ugiye gusubira kurabira neza imbere y'Imana ukaraba ingene ugiye kukibamwo kumwe n'umukama. Ivyo rero si ibintu bizanwa n'umuntu, bizana nuko twemeye guha umwanya Imana nayo ikaza mu majambo yacu, ni nk'igihe uba ufise ubutumwa bwo kuhava uyagira abandi ijambo ry'Imana, ugafata umwanya wo kuba imbere y'Imana kurizirikana kugira ngo umukama bari wagushiramwo amajambo yiwe. Murabizi yuko hari n'igihe bishobora gushika nkaza nateguye insiguro nakanza kubaha, mugabo nshitse ngaha hajya muri ko murarisoma, hajya bariko bararisoma canke naje ndiko ndarisoma, hakaza ikindi kintu kandi kigahagarara muri jewe kitivuga ibi, ivyo wari wateguye zingushire ku ruhande. Birashobora gushika kandi ugasanga niho ijambo ryahavuye riba irizana umwimbu mu buzima bw'umuntu. Mudusabire natwe rero, mudusabiranire mbere ugo rukundo rw'ijambo ry'Imana. Nk'uyu munsi igisabisho cawe kigateramira kugusaba urukundo rw'ijambo ry'Imana. Mwese murafite igitabo cy'ijambo ry'Imana? Twese turafite igitabo cy'ijambo ry'Imana. Nimba tugifise ubwo turakizingura tugafata nk'iminota ingahe ijambo ry'Imana tukarisoma. Hari umuntu agomba kurisoma acabona ubwo nyene ivyo rivuze, oya subiramwo garuka urabe ibivugwamwo, urabe le personnage principal ya Marimana canke Yezu, uraba bari hafi yiwe, urabe ivyo barimwo, uzosanga utaburamwo Imana iguhamwe umuco ku buzima bwawe. Ucugarukana rero ubuzima bwawe buzingurure muri iryo jambo ry'Imana, rizokumurikira rikwereke riti aha hantu iri jambo ntiririnjira mw'isi y'ubuzima bwawe ngo rihazane ivyamwe Imana igushakako. Rimwe tukemera ko ijambo ry'Imana riduhaririza rikadutsinda,
aha naho tukemera yuko ritubwira riti uri kuraho bavayo. Ahandi tukemera yuko ijambo ry'Imana riheza rikatubwira riti komera ku muheto uri ku nzira nziza. Rimwe rimwe rikadukarira rikaducisha ko n'akanywafi rikadukangura. Kuko umukama avuga ni Imana uko yamye ari kwiri uyu munsi kandi ari kwizokwama. Ni Imana rukundo, hari igihe yitiza imvugo yayo uko canke kuriya, kumenya kugira umutima kwama tuyisaba umutima woroshe uciye bugufi imbere y'ijambo ryayo. Gusenga rero twisunga ijambo ry'Imana. Yesu Kristo agaheza uyu munsi akanatwigisha ingene twosenga. Suko iki gisabisho cya dawa twese twogifata gusa nk'igisabisho yatubwiye cubatswe uko dusubira mwuko. Mugabo muri iki gisabisho cya dawa twese Yesu yaragombye kutwereka igisabisho cyiza ivyo gishingiyeko. Nimba mushaka ko igisabisho cyanyu kiba komesha koko imbere y'Imana, ngo pati ngo dusenge niyo uvuga igisabisho kiri komesha imbere y'Imana. Oya, twese igisabisho cyacu Imana iracakira bivanye n'ingene twuguruye umutima wacu, tukareka ikaba ari yiduha umutima wayo. Ubwa mbere ikintu gituma igisabisho cyawe kibi gihambaye imbere y'Imana nuko wumva ko uri kurayaga n'umuntu agukunda, umuntu akwiteze, umuntu agufise ku mugambi dawe. Ico kirahambaye. Yesu akagira ati nimuze ku Mana nk'abapagani bagabirije gusa kuvyo bashaka gusaba Imana. Pagani azi imbere y'Imana agomba kuvuga ibintu byo gusaba gusa Imana ati mivyo nta kindi dupfana. Oya, Imana ikagira iti ingu bwa mbere wumva kalite ya attitude ujemwo y'umwana ari imbere y'umuvyeyi wiwe, la confiance, ukwizigira. Mbere rimwe tugire Kristo, hazogera igihe mushika ahantu ibisabisho byose bizima muri mwebwe. Hari ahantu bidushika, murambona iyo ndiko ndaherekeza abagwayi, kabona yuko bidakunda ko asenga, bigasaba yuko abandi baza hafi yiwe aribo basenga, agasenga mu gisabisho cyabo, agatwara umutima n'ubwenge mu gisabisho cyabo, bidakunda ko ashobora. Hari abantu usanga bamaze gushika mu myaka y'amantuzenya y'amavoyere. Myaka y'amavoyere murayizi? Kirafasha kavuga igisabisho nta kimare, mwaramutse Mariya, musongoka kubitare bena ringeze he wuzuye inema, hariya naho biranze, ugasanga ntibigikunda yo kushaka no gusenga. Aho hantu umuntu arahashika, ushobora kuhashika kubera ubusaza, ushobora kuhashika kubera ingwara, ariko igihambaye n'uwo mutima Imana iguma ibona wo kuyihamagara nk'umuvyeyi. Nawe ushobora kuvuga dawa twese ugasanga ni wahejeje acihaza ya voyelle y'ukubabara, Imana ikumva umutima uri kurayirondera. Hazoze igihe gisabisho cyose gihere, usigare wumva umenga uti ndi muri environnement, ndi muri ambiance y'umukama, abandi bagasenga nawe ugakurikira mu gisabisho cyawe. Cyo gituma nagomba kubasaba tugire Kristo. Hari abantu mugenda kuraba abagwayi mukabarenza ugwamo ngo muri ko murabaha morale, mukavuga mukagenda mutabasengeye, nakibasha kwisengera. Nimwe mutegerezwa kumusengera, nege atabakibasha. Nimwihende nujya ari muri koma mukaza mukarunguruka mukagira ubwoba mukagenda, vuga igisabisho, genda duga imbere y'Imana mudugane, uzoba umuhaye ikintu gikomeye. Umuntu azoza akunda abagwaye ntasenge, uzomubwira nti naco wanzaniye. Morali isanzwe, gutwenga bisanzwe, nani gutwenga bihereye ngaho, utamfashije kuronka utuguvu mu Mana, umva washikanye he? Gufata umwanya tugasenga
twumva ko turi imbere y'Imana. Nako ndavuga nti yazozigiye ibisabisho bihere bigahera ugasigarana igisabisho gusa. Wana ko igisabisho cyanditse umunsi ibisabisho byabaheranye kajya gasabisho nakaze kabave ku mutima no mu bwenge. Yezu ndakwizigiye, Yezu ndakwihaye uko bimeze nyene. Nikagufi ameno niyo tamishi gasaba nikahera kose kagumye mu bwenge no mu mutima. Kuko hari n'igihe urumenyetso rw'umusaraba utakira ushobora udashobora kuvyura ukuboko mugabo ukahamagara Yezu. Yezu ni gisabisho gikwiye iryo zina, izina duhezagirirwamwo, izina turonkeramwo ubukiriro, izina risumba yandi mazina yose hano ku isi. Kumva rero ubwa mbere yuko sinje gusenga nje gutura uruboho rw'ibisabisho, ibisabisho vya nevene ngo mbeko ntabivuze vyose. Ubwo Imana izoma nk'abandi bose babivuze vyose, mugabo wazanye umutima wawe wose. Yezu agaca twereka rero ikindi kintu gituma igisabisho cyacu gihambana, nuko ubwa mbere tuje mu gisabisho duheza tukagira umwitwarariko uko Imana ninahazwa mu buzima bwacu, ubwami bwayo buza muri twebwe, kandi tukumva tuti turiteguriye kwinjirana nayo mu bwami bwayo. Hanyuma duheje kwiyerekeza ku Mana, duheje kuri nahaza Imana, tukazana ivy'iwacu rero. Tukazana ivy'iwacu. Mugabo kenshi murambona iyo dushitse ubanzuka baragura ivy'iwawe ukagenda utane nahaje nima atahano wabwiye Imana uti Mukama uko biri kose ubwa mbere none nahazwe mu buzima bwanje. Kuyicisha imbere, reka kubanza kwicisha imbere, yicisha imbere yo. Ugaca usabiramwo rero nibindi vy'iwawe. Iyi ni structure nziza y'igisabisho cyari cyo cyose. Hari akandi kanuro gakomeye Yezu yongeyemo, akagira ati ni wagirira imbabazi abandi so wanyu wo mwijuru azozikugirira. Ari